turibuka gushima iyo Imana yabikoze ngo yaba ari bibi canke yaba ari vyiza ngo ni vyiza gushima. Reka ndaguha ikaze mu kiganiro Monday Superstar, ikiganiro twama tubashikiriza ku munsi wa mbere isaha 2 iyo bitagoranye, kandi namwe mwaratweretse yuko muri kumwe natwe. Wibaze yuko ari vyahe naguteguriye uno munsi. Reka mukanya ncenza n'amakuru yacu. Nuko rero narimejeje kubibabwira, reka duhere kuri Dikobu murazi ko ari shirahamwe risanzwe riruhurikiyemwo abarundi basanzwe bari mu mahanga bakora cyane ivyiza bakorera uburundi, ndetse ivyo bakora vyose aba ari kubera uburundi, abantu bamenye uburundi. Ubuheruka mu makuru yacu twarababwiye yuko hari higanwa bariko bararitunganije, turanababwira ku musozi ukuntu vyagenze, aho abaririmvyi bagiye batahukanye udushimwe dutandukanye tungana ni miliyoni hafi 100. Ivyo rero twarababwiye yuko ari ibintu hamwe bo bikora ngaha mu gihugu cacu byo bimeze gute. Twaramabwiye yuko mushobora gushira no muri commentaire mutubwire ko bo byumva nabo nyene bakabikora ngaha mu gihugu cacu. Nibitevye rero ngo nindwi yahariwe umudiaspora, ni ku kwezi kwindwi nyene, indwi ya nyuma bizoba ari ibintu bidasanzwe ku diaspora bazoba bishikiye mu gihugu, na cyane basanzwe barangura ibikorwa vyabo ngaha. Rero ngo ico baje gukora ni giki, hari ikintu baje gukora cy'umuziki nyene, reka ndakikubwire. Yes, amarira yacu barayumvise. Ubu rero ngo baje gukora igiteramo kidasanzwe, nigerekerezo rya 22 ukwezi n'ukunyene kwindwi ngaho kuri Miki. Hazoba hari ibintu bidasanzwe tutari duheruka mu gihugu cy'u Burundi. Mbega nawe waruherutse kubibona? Ni ibintu tutari duheruka cyane mu gihugu cy'u Burundi, cyane kubona Fizzo hamwe na Satubi bahurira mu giteramo kimwe. Ivyo tubiheruka kera cyane, tubona ngo nani mkali, tunabona mu ndirimbo yabo wezere. Ubu rero Dikobu ije ibikora, ngo bagiye guhurira mu giteramo kimwe, Satubi hamwe na Big Fizzo, aho turavuga Kidumu, Vichou hamwe na Estanishe, abaririmvyi batari bake. Muri ico giteramo nibo bazoshobora guteramisha abantu. Nigenekerezo rya 22 ndabisubiyemwo ngaho kuri Miki. Izoba ari nindwi yahariwe umudiaspora. Ivyo rero ngo ribikorwa abaje gukora nabo nyene berekane yuko abaririmvyi basanzwe bakorera mu gihugu nabo nyene babashigikiye, uretse yuko bakoze ihiganwa ry'abaririmvyi ndetse n'abamisi basanzwe bari muri Amerika. Sino bisubiramwo, twarabikubwiye kandi urazi yuko ubushimwe babutanze kujya nyene byari bitegekanijwe. Abaririmvyi bacu rero uretse yuko bagiye kuronka kanoti, urazi yuko ara kanoti nyene gategerezwa kwinjira, kuko urazi yuko burya ngo uyu muntu agushigikiye neza araguha ikintu nyene kigufasha, na cyane ku buryo bw'amahera. Aho rero uretse yuko bigiye kwinjiza kanoti, ahubwo hagiye kubaho gwa rukundo, bahurira ahantu hamwe, tubone vya biteramo nyene biza birabahuza ari benshi. Nakajambo ushaka kubwira Dikobu canke nawe witeguye gute kugira uze wishikire muri ico giteramo? Hari impinduka yoyo igiye kuboneka nitwamara kubona ico giteramo gihuriyemwo abaririmbyi batari bake? Gira ico tubwiye ngaha muri commentaire. Tukiraho nyene ku biteramo biriko birategurwa, ngo Friend of Amstel babitanguye umengo tubona umengo ni ibintu bisanzwe, mugabo ubu bageze kuri edition igira 5. Tunabibutsa yuko edition ya mbere yabereye kuri Pasta Comedy, hama turabandanya turagenda kuri Sky, turabandanya turagenda ku Mutwenzi, turabandanya turaja Igitega. Edition igira 4 nkuko nabikubwiye muri Monday Superstar iheruka. Reka ubu naho ngo hategekanije
n'igenekerezo rya 15 ngaho nyene kuri Miki hazoba hariho abaririmvyi nkuko nyene babikorana abaririmvyi bo ngaha iwacu ni Satbi ni Vichou hamwe na Muri hama na DJ Feel Bite bazoba bibereye ngaho muri ico kibanza nizere yuko Amstel friend of Amstel ukuntu iri kirabikora navyo nyene ari vyiza tutibagira kigingi yuko atigera abura muri zo edition zose twizere yuko ayandi makampuni yose niyamara kubikora gutyo urabona yuko Brarudi irakoresha Amstel igakoresha na Primus kugira nyene abaririmbyi baronkereho akoyoko ni ibintu vyiza iyo uri kurakoresha abaririmbyi n'ubundi n'abantu baca baza kugira baze kuraba abo baririmbyi none nde makampuni arindiriye iki kugira akorane n'abaririmbyi kugira nyene n'ibintu byabo bibandanye bimenyekana neza ariho benshi bamaze kubikora nabo nyene reka tubakeze ndetse duhamagayira n'abandi bya bindi twama tuvuga ngo baririmbyi bacu ngo ntaco baronka ngo ntawe bariko barashika ivyo byose byoca bihagarara kuko ngo urukundo kwanza twebwe tubanza kwerekana nigo ruzotuma abiwacu baburonka akoyoko abaririmbyi bacu abanyabuhinga batandukanye ivyo rero tubikoze tukama turiko turabashigikira n'amakampuni yose nkuko atangiye kubikora twizere yuko ibintu bizogenda neza. Yes, mu kiganiro yashoboye gukora kuri Indundi Indundi hama ikiganiro Indundi hit show gica ku radio murazi yuko muri benshi musanzwe munagikurikirana ni Timax yashoboye kuba umutumire yari yatanze isango y'igenekerezo y'indwi kwagiye gushira indirimbo ziwe zitatu ni twari kuvyihanganira uko nyene tutabajije tutamenye byinshi mbega kuri indirimbo zitatu zititwa EP zititwa album ni kubera iki we ubwiwe yarabisiguye ati ni benshi babikora uko bagasohora ama-EP bagasohora ama-album jewe iyi ni strategy yanje naje nzanye kugira bamenye ukundi nyene ni Timax muzi uko ari umuririmbyi w'umurapere naho nyene yaramaze igihe kirekire ahoze ivyo byose twarabimubajije nguko guhora kwiwe rero ngo ni vya bindi ngusanga ngo ushitse mu mahanga ushaka kuba ukorera amakampuni y'abandi bigasaba yuko ushobora gukora akazi kwanza gusanga umwanya w'umuziki nuri ikirenga rero ngo kubwiwe umuziki arumva yuko ariko kazi kiwe kambere ariko ubuzima kandi nabwo nyene wabukenewe kurondegwa ni Timax yarekuye indirimbo ziwe zitatu yaduhaye yafisha ati tatu kali za Timax Mjana Bata hamwe na My Life hamwe na Mayuda rero izo ndirimbo zitatu yaciye azirekura ubu ni wakubitira kuri YouTube urashobora kuca uziraba ukatubwira nawe nyene ikintu ngaha muri commentaire wazumvise gute urumva nyene yuko abandanya ariko akundi nyene wari umumenyereye ariko kandi ico yemereye abakunzi biwe ngo ni mu ndwiza ni indwi nyene dutangura ngo ku munsi wa gatanu ngo azoba ari mu gihugu c'u Burundi ibimuzanye ngo bikogaje gukora ngo ntavyo aramenya ngo ahubwo ngo nimwamusaba yuko abikora azoca abikora ni Timax nawe we warumukumbuye urashaka kumenya ibyo yarimwo urashaka kumenya yagarutse gute genda ukurikirane ngaho kuri YouTube hama uce utubwira ni Timax ngaho nyene kuri YouTube ndetse no muri iki kiganiro cacu muri description uraza kubona link ugutwara direct uce uyikurikirana ugira icyo umubwiye nawe we Timax warumukumbuye nushaka yuko abandanya kunyoteza ahubwo abandanya ariko arakora bimubwire ngaha nyene narakubwiye yuko abaririmbyi tubatayiginga ibiki kiganiro kugira bumve namwebwe ivyiyumviro vyanyu. Yes, tubandanye n'amakuru yacu ngo ni benshi mwari mukumbuye ni benshi mwari mushaka kandi mubabone ninde wundi mwari mukumbuye Masterland kuva umwaka utangura umwaka 2022 na ndirimbo yiwe nshaje mugabo kandi mwarabonye yuko ibikorwa abandanya ariko arabikora ma concert aho bamutumira none nibiki bituma Masterland adasohora ico kibazo yarashiye kucishura igihe twashoye kumutumira ngaho kuri Indundi yarishuye agira ati ngo ari ibintu byinshi ariko arategura kandi arashoye no gusohora
IP mugabo ntaramenya neza ukuntu ashobora kubisohora gahunda niyo ngo asigaje ariko kandi ngo ibikorwa ni byinshi ngo abashaka ngo akore ngo igikorwa ciza ngo nk'ubu video ngo ariko arategura ngo ni video ashaka kurekura y'amateka gabo yamaze kutubwira yuko agiye kwirekura yamaze no kutubwira izina ngo ni indirimbo yitwa Mafu twitegerero yuko video yari yatubwiye yuko agiye kwitondera ariyo ndirimbo ya Mafu ngo vuba rero nabijya nyene bakubwira ngo coming soon tuguma turindiriye haraciye imisi itari mike turindiriye yatweretse yuko turindira reka tubandanye turindiriye Master Land urazi yuko tumuheruka cyane ku ndirimbo tumuherukira ku ndirimbo yiwe Nsomya nayo nyene akaba ari indirimbo yashoye kubikora neza yarakorerwa ama challenge aratanga ubushimwe butandukanye twizire yuko iyi Mafu rero ije neza mbega Mafu atubwira iki muri iyo ndirimbo nawe uramurindiriye nawe urarindiriye kumenya byinshi na cyane nkuko titre ibivuga ati Mafu urakeneye kumenya Mafu ibyo ari byo nawe tubandanye tumurindiriye mugabo kandi ukaba ufise akajambo ushaka kumubwira gira icyo umubwiye ngaha muri commentaire ni Master Land. Reka tubandanye n'amakuru yacu ni Natasha mwashe kumubona mu mwambaro w'aba Egypte benshi baratangara ati bega ibi bintu yambaye nibiki yari yatumiwe nyene yifatanye n'abanyegiputa urazi ko dufise n'umuambasaderi asanzwe ari ngaha nyene abaserukira ku majambo yashiye gukoresha yanditse ku rubuga rwiwe yanditse agira ati ryari teka rikomeye gutumigwa na ambassadeur wa Egypte mu Burundi nyakubahwa Yasin Al Atawi hamwe n'umutambukanyi wiwe gusangira mwihimbazwa ry'umusi mukuru w'igihugu ca Egypte aho umuririmbyi kazi Natasha yari yatewe iteka kugira ashobore kuhashika urazi yuko abari ibintu biryoshe cyane aho ubona neza yuko bashe kuhahurira na Miss Burundi Kelly Ngaruko kugira nyene berekane yuko Uburundi ndetse na Egypte bifitaniye imigenderanire myiza ndetse bashaka no gusangira bari hamwe na cyane ku banyabuhinga bashoboye gutogwa kugira bifatanye n'abanyicubahiro urumva yuko abari ibintu bimeze neza umuziki uwukora burya ngo kuvyita yuko ari utugenegene bigiye guhagarara kuko wumva yuko umuntu w'umutegetsi ashobora kumva ko ashobora gusangira n'umuririmbyi ashobora kumva yuko ashobora gusangira n'umunyabuhinga uwo ari we wese urumva yuko ari ibintu bifise akamaro ndetse n'ubikoze atigera yicuza iyo abikoze neza bitandukanye n'abantu bakicibaza yuko ari ibintu bitagira akamaro ni muri uwo mwambaro nyene twashoye kumubona nawe nyene yashoye kuvyerekana ati urabona yuko naberewe nambaye neza nkuko muriko murabibona ngaho ni Natasha ubu turiko turavugana tubona yuko yamaze kutwereka yuko yafashe n'umuryango wiwe urugendo yerekeza muri Italy kuko yanditse ati Burundi Italy rero urazi yuko ari umuntu yamariko aragenda agaruka ku ndirimbo yiwe ikigori niyo duheruka kumva nije yuko muriko murabandanya mumushigikira ndetse munamubwira n'akajambo kamwe ngaha kuri commentaire umuntu ahora agenda akagaruka ngaha muri iki gihugu cyacu nitumenye nukugenda nukugaruka ni Natasha la bamba la namba. Reka turangize ku nkuru yacu ni Big Fizzo muzi yuko yari yatuzana indirimbo Stamina avuye ngaho mu gihugu ca Zambia ubu naho ngo harageze ko abahiyindi stand up ngo muraza kwibona none musi ku munsi wa mbere iraza kuba iri kuri YouTube yiwe mbega Big Fizzo wewe urafise ikintu ushobora kumubwira nawe nyene nakanya kiwawe gira icyo umubwiye Big Fizzo urazi ko indirimbo Stamina urazi yuko yashimye kwishira kuri konti ya Chief 187 basho gukorana iyo ndirimbo Stamina ubu naho iyo ndirimbo tugiye kuyibona hehe kwa Big Fizzo nyene mbega iyo ndirimbo agiye kuyikora wenyene reka nitwamara kuyumviriza tuce tugira ico tumubwiye ngaha muri commentaire ni Big Fizzo millionaire urazi yuko nawe nyene ngo kubarapere ngo abafise ngo vya bindi vy'ubwana ngo abagende kwanza kwa banyina nivyo yashoboye kuvuga Big Fizzo nawe uramwemera
wemera canke urafise n'abandi barapere wemera abo ngaho iwacu. Ico dukora rero no kubashigikira apana kuvuga mu majambo gusa yuko tubemera, ahubwo niyo batunganije ibiteramo iyo bariko baraduhamagara cyane kubakurikirana tubandanye turiko turabikora gutyo nyene. Reka ncengira ko ndanagushimira wewe wafasha akanya ko kudukurikirana, wowe udahengeshanya kudukurikirana kuri Indundi TV mu biganiro vyacu bitandukanye, wewe wama watweretse yuko dufitaniye urukundo. Reka tukwifurize amahoro n'umutekano. Ikiganiro ni Monday Superstars. Reka ndakubwire ati ciao ciao.